Reka subire ndabaramutse kandi ndabahe ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ari no yacu Isange TV, chaîne bashikiriza makuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere by'usura kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ya Isange TV, chaîne bashikiriza makuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Reka romba hekaza amakuru yacu yo muri iki gitondo, amakuru abazendutse avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu iperereza, mu ndero, mu gateka na muntu, makungu yakuri ndetse n'andi makuru yose abarika aravugwa ijya nino. Ndabahe kaza rero mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira, turaza kuyahera mu makuru ariko aravugwa ngaha mu Burundi. Turabira hamwe kuri ko biravugwa kuri Colonel Moise Arakaza watazirenyeganyega, aho yamaze gufatwa yagirizwa kudandaza igitoro mu Kinyegero. Amakuru kandi duhabwa n'amasoko yacu ubwo yashikanwaga mu kasho biriko biranuganwa ko ngo yobe yatorotse ariko akaba yaciye araswa, nkuko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Uyu Moise Arakaza watazirenyeganyega asanzwe azwi mu mabi menshi, na cyane kugandagura abanyagihugu ndetse no kunyuruza abantu. Sivyo vyenyene kuko anagirizwa gukora urudandazwa rwo mu Kinyegero. Vyose ku buryo bw'idonido turaza kubibashikiriza mu makuru yacu iyo mukanya. Ejo ndakwibutsa nuko wibuka gufyonda suivre partage ndetse na sabone, tukabandanya kubana mu makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no monesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende Isange TV, monesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Aya makuru rero nandi yose ni mukanya, reka nsubire mbahe ikaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido. Reka rero amakuru yacu tuyakuriritanguriye ku nkuru yemejwe y'uko komiseri Moise Arakaza bataziranyeganyega yaba yamaze guhagarikwa. Inkuru ivuga ihagarikwa ry'intwazangabo mu gipolisi Moise Arakaza bataziranyeganyega yahavuye yemezwa. Ico twahavuye tumenya nuko we atahagarikiwe mu Rumonge, ahubwo kugeza ubu mu masaha yeze yari afungiwe mu gasho ka polisi judiciaire i Bujumbura. Moise Arakaza ariko yagirizwa urudandazwa rw'amagendo rw'igitoro. Abakozi ba Moise Arakaza bataziranyeganyega bo ni bo bafatiwe mu Rumonge. Amasoko yacu mu Rumonge avuga ko sentare nkuru ya Rumonge ihereje gucira urubanza rw'ikibiriraho abagabo babiri bari bafatanywe iryo gitoro. Hirya yejo barikaba rero bari bafatanywe amaritiro 140 y'igitoro. Ndagijimana Paul ndetse na Tuyihimbaze Asumani bafatiwe ahitwa ku Mutambara muri komine Rumonge bafise imodoka banyegejemo igikono gishobora kwakira amaritiro arenga 500 y'igitoro. Bano bagabo kandi biyemereye ko bakorera urudandazwa rw'amagendo rw'igitoro, baca ndetse bamenyekisha ko bari abakozi ba Colonel Moise Arakaza bataziranyeganyega. Sentare yaciriye umwe wese muri abo bagabo babiri gupfungwa umwaka ndetse no kuriha ihadabu yo mu miliyoni w'amafaranga y'amarundi. Modokari bakoresha yaciye ifatwa igazoca ihabwa leta. Igitoro naco ngo kiraza kugurishwa amafaranga yaco ashirwe muri leta. Nyeganyega asanzwe azwi mu rudandazwa rw'igitoro rwa magendo. Umwe mu bazi ibikorwa bya Colonel Moise Arakaza batazira komiseri Moise Arakaza bataziranyeganyega yatubwiye ko byari bisanzwe bizwi ko iyo ntwazangabo mu gipolisi ko urudandazwa rw'amagendo rw'ibitoro. Yatangajwe ngo ningene ubu ariho biyumviriye kumufata. Yagize ati nyeganyega yarasanzwe azwi ko adandaza igitoro c'amagendo yakirangura Imanyovu muri Tanzania, akacinjiza aciye ku mupaka wa Mugina ndetse mu Mabanda. Keshi yakoresha abakozi ariko nawe nyine rimwe na rimwe haraho yafata irya Mugina aciye mu Mabanda agiye Imanyovu ku mupaka w'u Burundi na Tanzania. Yahora kandi abanza kuja kukibika iwe mu rugo Umuyange muri komine Nyanza Lake. Ivyo ngo nta numwe atarabizi ku Mugina.
ubwo komiseri mbega hariko haribazwa nimba komiseri Moise arakaza wataziranyeganyega nimba ashobora guhanwa. Yitangaje muri urwo rubanza ni ingene abakozi baciriwe urubanza ikibiriraho, ariko umukoresha wabo ariwe Moise arakaza wataziranyeganyega we akaba atahamagawe muri urwo rubanza. Sentare nkuru ya Rumonge ishobora kwitwaza ko yo idafise ububasha bwo gucira urubanza intwazangabo y'igipeti rya koroneri, kuko ngoyo urubanza rwayo ruhera muri cour d'appel, ariko mu mategeko mu gihe umwe mu basangiye icaha afise ico bita privilège du juridiction bose baca bajanwa muri sentare ishobora kwakira urwo rubanza. Kumanyagura urubanza rumwe rukavamo imanza zibiri zidasa bishobora kuvyara ako hahanwa abo bashoferi batoya nyene kubatuma we ntihagire icaha yagira, mbere dosiye yiwe ikaba ikibagizwa. Moise arakaza bataziranyeganyega asanzwe avugwa mu mabi menshi cane, harimo ndetse ubwicanyi yakoreye mu makomine atari make nka Matana, Bururi, Mugamba, Kabezi, Kabarore ndetse n'ahandi hatandukanye. Moise arakaza ntiyigeze ahanirwa ubwo bubisha yakoze, aho yaciye hose yama yigamba ko ashigikiwe n'abo hejuru ku buryo atawamukorako. Akiri muri Kabarore kandi ngo yahavuye avuga ko ashigikiwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Utahanywe yisha abantu mbega yoba agiye guhanirwa urudandazwa rw'ibitoro. Kugeza ubu nyeganyega afatwa nk'intakorwako mu Burundi bwa CNDD FDD, nk'uko n'ubundi amakuru ku rubuga ndetse n'ivyo nawe yivugira bigaragara. Muyandi makuru kandi nuko ingabo z'u Burundi FDNB zibicishije ku buyobozi bw'ingabo zirwanira hasi yatanze impapuro z'ubumenyi ku bakomando bakoraka mu ndege parachiste, ikaba kandi yasohoye abakandida 32 b'abapara bari bamaze imisi mu myimenyerezo yo gukororaka bavuye mu ndege. Iyo myimenyerezo ikaba yari imaze imisi ibera mu nkambi ya gisirikare yo ku Musaga mu Kinanira. Muyandi makuru kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi ati dutore abazoduserukira bafise ivyiyumviro birashe bizofasha igihugu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ati mutore indongozi nziza izobashikana kw'iterambere rirama, ndetse uzokumviriza ibibazo vyawe akabikemura, uwo uzovyura ijoro akakumviriza. Hasigaye igihe gito kugira abenegihugu bo ku mutumba quartier batore indongozi nziza. Muri iyi minsi hariko haba imyiyamamazo y'abakuru b'imitumba, abashefu de quartier. Twarababwiye ko Serge Niyonzima yizewe cane n'abanyakinama basanzwe baba muri quartier Muramvya. Ku munsi w'ejo Vendredi niho ngo azobabwira imigabo n'imigambi afitiye quartier Muramvya iri mu Kinama. Bizobera kw'ibarabara rya kane hasanzwe hakinirwa umupira w'amaguru muri iyo quartier nyene. Abatari bake barashima ivyo yabafashije akiri chefu de quartier, bakaba kandi bifuje kumuha ijwi ryabo. Harimwo kandi abo yafasha saba z'ijoro canke mu bucagucagu bahuye n'ibibazo. Serge Niyonzima indongozi itazima
itazamiza. Ku munsi w'ejo Quartier abayibamwo bazohurira ku rya kane isaha 8:30. Ni byiza ko utora chef de quartier ku buryo na saa 9 z'ijoro ashobora kuvyuka akakumviriza. Nivyo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba abanyagihugu gutora indongozi izobatunganiriza kandi zikabafasha kunagura imigambi ya leta ndetse no kushikana abanyagihugu ku iterambere rirama. Ivyo rero ikaba ariyo nama umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yariko arasaba abanyagihugu bariko baritegurira amatora nk'uko amakuru n'ubundi ku rubuga abishikiriza. Naho burungaho ibura ry'ibinyobwa vya Burarundi rirazingamitse abarundi hamwe ndetse n'icikagurika ry'amazi n'umuyagankuba. Kuwa 14 Nyandagaro uyu mwaka haraheze indwi abadandaza bo ku mugwa mukuru wa komine Bururi mu ntara ya Burunga mu bumanuko bw'igihugu batabaza. Nta kinyobwa na kimwe ca Burarundi kiratangwa, bigatuma ndetse ubunywero bwishi buja mu bukene budandazwa. Ku mugwa mukuru wa Bururi nta na kimwe gihari, nta Amstel Desinde canke ntoya yo mu bwoko bwa Bright canke iki inyobwa cifata kihari. Ubunywero nta gakacira, nta bakiriya bahari, mu vyuma bikanyisha nta n'ikinyobwa na kimwe kirimwo. Inyama nazo zirononekara zitararonka abazigura. Akazi kacu kari urudandazwa ibinyobwa vya Burarundi. Haheze rero indwi yose tutararoswa ivyo binyobwa, ntitugishobora gutunga imiryango yacu, niko umwe mu badandaza ashikiriza ababaye. Izo ngorane kandi zirananije abatari bake babandanya bariha amazu bakodesha, imishahara y'abakozi, kubagaburira buri munsi ariko ataco bariko barinjiza. Ni iyo myidogo y'abadandaza, inyuma yabo ndetse yabo nyene bakorwako. Abazigura baranka kuzigura bataronse ibinyobwa vyo gukoza inyama, mu gihe kandi abakiriya bazi ko atakihari co kunywa ntibaza. Turonka abakiriya hari ibinyobwa vya Burarundi, niko umwe muri bo yigana. Abaranguza bemeza ko Burarundi izi ico kibazo, basigura kandi ko ivyo binyobwa bishobora gushika umwanya n'umwanya, ariko ngo badatanze ido nido. Ivyo iyo umukiriya amenye ko ata kinyobwa kirimwo ntabwo aba akije. Ivyo dukora biterwa nuko ibinyobwa vya Burarundi bihari, niko bivugwa n'umwe muri bo. Abadandaza bakorera ku bwishi bavuga ko Burarundi izi kandi ko hashobora gushika iyindi mizigo vuba, ariko atabyishi bongeyeko. Dusaba Burarundi ko yotorera umuti ico kibazo vyihuta, nico kitubeshejeho, niko umwe mu baranguzi ashimangira. Ubwo bukene bw'ibinyobwa vya Burarundi buje kwiyongera ku bindi vyari vyabuze bihungabanije abanyagihugu b'u Burundi muri iyi misi. Amazi ya Regideso ntariko araboneka, umunyagankuba uguma ucikagurika, ibitoro vyabaye umuzi w'ibuye mbere agacamutwe.
Kubera izo ngorane rero z'umurengera, abadandaza n'abihereza ivyo binyobwa vya Bralirwa baratabaza leta shasha yashizweho mu ntango za Nyandagaro, basaba ko haba ibikorwa biboneka mu ntumbero yo gutora umuti w'ibibazo bikora ku buzima bw'abanyagihugu bwa misi yose mu butunzi, imibano n'ubw'igihugu. Reka rero mashimire mwese mwari kumwe natwe mukuru ko tubashikiriza iki gitondo, tube dusozereye ngaha turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.